Kunzi ba Kibonobono Media turabaha ikaze ku rubuga rwacu ariko rwanyu Kibonobono Media nkuko musanzwe mubimenyeye nakaryo keza ko kongera kuganira na bamwe mu banywanyi ba koperative Kibonobono nkuko bisanzwe kugira ngo batuyagire ingene ibikorwa biriko biragenda eka mbere badutere nakamo kugira ngo tubandanye kwijukira ibikorwa by'iyi koperative. Hano imbere ya kamera turi kumwe n'umunywanyi mwiza cyane ngira yo twidondora amazina yanyu. Ndabahaye mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muherereye abakunzi ba Kibonobono Media. Ku mazina nitwa Polikaripe niyo nkuru, turamenyeranye tuganira. Murakoze cyane Polikaripe niyo nkuru, musanzwe mukora iki muri Kibonobono? Muri Kibonobono novuga nti nkora byinshi, uriyo mpinguye amavuta cyangwe nkaba ndi mu gisata ca informatique kijanye no kwegeranya amadone muri logiciel. Murakoze cyane. Mwebwe murahingura amavuta, iyo mutariko murahingura naho mukaba muriko murafasha kuri biro kugira ngo abanywanyi bandikwe neza mu buhinga bwa none aribwo twita mu buhinga bwa informatique na cyane cyane mu gikoresho citwa logiciel. Biraborohera? Tuvuze ko bitworohera wocumengo yuko ni ibintu bitagira akamaro kuko ibyoroshe nivyo tumenye ko atakamaro bifise. Kubera bavuga abarundi bati akaryoshe kava hagumye. Nta gikorwa rero cama coroshe, buri bintu byose bigira intamba myiza yavyo. Ariko mugabo iyo umaze kubona ko ibintu bifise akamaro nubwo vyo kugora uravyigorera. Urakoze cyane. Tubwire muri make gushira umuntu muri logiciel bigenda gute? Gushira umuntu muri logiciel umuntu yovuga ati biroroshe. Bwa mbere nohera ko bisabwa, hasabwa connection imeze neza. Yahari rameze neza turabyishimira. Tugitangura byari cyane twakoze partage yo ku matelefone bikagora ugasanga dukoze nk'abantu nka 10 cyangwa 15. Ariko intambwe tugeze ko muri Kibonobono nayo irarenze kuko la connection y'umuvuduko Starlink niyo igezweho. Ndibaza nta yindi connection ubu ihari irusha Starlink. Basha eka ntayo turabona ariko kandi nta niyo twoja kuraba kuko iyo dufite iradukwiye. Murakoze cyane. Rero mico gihe turaheza umuntu yaba uwashitse kuri biro cankwe uri kure hifashijwe uburyo bwa telefone tukamubaza ibimugenga tukaheza vyiwe. Yego vyangombwa amaze kubibaha bica bigenda gute? Amaze kubiduha turavyinjiza twifashishije imashine nyabwo. Hama logiciel yacu igaheza ikabikonserva. Mbere novuga nti nakaryo keza kubera yuko nk'umuntu afise telefone niniya tuvuga Android imwe y'igitabo ukoramwo arashobora guce araba ivyo twakoze yifashishije adresse email na mode passe aba twamuhaye. Murakoze cyane. Bisigura yuko wewe uhejeje kumwandika naho yo bari nko mu Cendajuru, ari nko mu Ruyigi, ari mu Kirundo, uramubwira ati cufyonda rero ngaha uca ubibona vya bintu yaguhaye aca bibona. Amahera nayo konzi kugira abo umunywanyi aba yasizemwe amahera yiwe, amahera bica bigenda gute? Mbera wari kuravuga ni hafi. Hari nabandi abo twita ba diaspora. Nani navuze mu Burundi gusa. Kure nzi naho nakubwiye mu Burundi. Rero mwico gihe yaba ijya myidondoro yiwe yaba amafaranga y'imitayi yashizeyo byose araza kubibona. Aciye kuri ya email akinjira muri ya logiciel yacu. Yego. Yifashishije novuga ngira ni link. Akagenda muri Chrome akandikayo gestion.kibonobono.com. Hama baca bamuzanira akantu aza gushiramwo adresse email na mode pass abishizemwo bya bindi vyiwiwe wamubwira byose aza kubisangamo. Sawa. Ivyo nibaza ko ari ubuhinga buri ahantu hake novuga nkaha mu gihugu aho umuntu ashobora gukurikirana ibintu vyiwiwe mu buryo bwa informatique bitagoranye. Ni amashyirahamwe canke ibindi bigo bike ngaha mu gihugu bikora nkuko. Kubera iki mwiyumviye gukora muri ubwo buryo?
ako novuga nti nakabijya kubera yuko abarundi cyangwa isi ya none dushaka gukora ibintu tubibona tubikorakora rero abarundi na cyane cyane hariho abahora baza bakitura kuri biro bakavuga ati twebwe none ko abambere baje batumirira amaproje nkaya tukayajamwo tukibwa none mwebwe nk'icemezo muduhaye niki iyo rero ni kimwe muri novuga nyamukuru gishobora kwereka umuntu yuko na cyane yakoze ikintu ashobora kugikurikirana ari kure bitamugoye aha novuga nk'abadiaspora bagenda bakarukika amahera bari hariya hanze muri amadolari tutamenyereye hari igihe rero ashobora kuyabwa afise ubwoba ati none ujya mu Burundi nasize ubwo ntashobora kuyikorako iyo rero yabishikanye akamutuma agacaza tukarojisama imitahe yiwe byose turi tumutelefona cyangwa akadutelefona ati nagomba kuraba ko intumwa yanje yashitse iranashikana n'ibyo nayirungikanye itabaye mperanye ngo ihanyire umubindi n'ija none rero kantu kwe muje muvuga ati kirika wikoneke raba fyonda urarira gufyonda nimba bamuhaye 12 miliyo hamugaca usanga ni 70,000 cumutelefone umubaza aho je polikaripe bamejeje aho rero birafasha yuko abantu bagira icizere ko babona ivyabo ko bitonze neza. Murakoze cyane. Ni nayo mpamvu jewe nanje ndi umunywanyi ngira urabizi. Yego. Kare twaraza bakaduha urupapuro nka jogo bampaye gwaratakaye. Rero ubu nkubu ndojeje kugira ikiganiro ucunyandika. Ucunshira ngira usanga maze no kwandikwa. Ucumpa rero ivyo bintu nkoresha nanje nkirike iwanje aha muri telefone ndayifise. Yego. Nce ndabibona ijya mitahe yari yanditse kuri gwa rupapuro nca ndayibona. Asha witebeje. Urakoze cyane. Aha witebeje. Numva umenga twoheze ikiganiro kugira ucugenda umfyondera nanje nce mfyondi wanje. Hanyuma nce ndaba ko ari sawa. Eka mbembe yuko tunaheza. Yego. Mbe yuko tunaheza wanashimye. Nuwundi wese azi yuko yinjiye muri koperative. Yego. Imbere yuko ntumirira abatarinjiye. Yego. Mugabo akaba afise telefone Android akaba atarabibona. Nukuri yobaza tukamutunganiriza hama akagira icizere amaze kubona ivyi kugira ngo bimuhe n'ingufu zukongereza imitahe abonye ko yambere yashitse kandi imeze neza. Urakoze cyane. Ariko hari akantu nagomba rero ntugena ntavuze. Karenze ko gusa uriko urancereza kuja kunyandika mu bintu by'ubuhinga bwa none. Mugabo abarundi bati uwihuta ngo asiga ico yaronde. Oya ari wewe ubigira nta na kimwe kazima turi kumwe kutanjana. None rero kugira uwihuta ntasiga ico yaronde. Jewe mu buryo bw'ibiharuro cangwe statistique binyereka yuko abantu bashika hafi 10,000 bamaze kuba baza muri koperative ya Kibonobono. Ibice 80 kwijana n'abantu bakuze. Yego. Nukuva generation sinzi ko tukiri mu ma WhatsApp sinzi ico dusamarira kindi. Je rero namira gutangara nkibaza none ni kubera iki abantu umusaza yiyumvira investissement umujene ntayiyumvira kandi umusaza ari wasigaje imyaka mike yo kubaho umujene ari wasigaje imyaka myinshi yo ko investissa kugira azo muri imyaka iri imbere azoyikoreko ntiwumva abagabo rero bajyama gutatu kubiri bakarota kumwe naho nyene rero uraharashe je najya kumuguma ndakiyumvira nagomba rero nsabe cyangwa ntumirire ugwarukana cyane cyane. Yego. Hariho abariko baramara amashuri. Yego. Batabona ejo haza habo. Batabona washima hari nabo exit ishobora no kunanira. Eka mbere sinabamara amashuri gusa. Hari nabo amashuri yahuko bijya ibintu by'amashuri. Ntabikundira bose. Umutwe w'abazungu. Rero ujya mutwe barabifonze bakabishira hajya. Singomwa ngo twese ngo tuje mu mashuri. Yego. Rero navuga nti umurundi wese cyane cyane umujene ibihumbi 12 bisabwa n'amafaranga make y'icaro ko duhiriwe tunahishije bakaba barabishize ku mahera make
ici ryatanguye yego hariho abakora ibikorwa byo gufyatura amatafari hariya bakaronka amafaranga hariho abiyungunganya mu kiruhuko c'amezi 2 bakaronka udufaranga nibaza n'umutahe w'ibihumbi 12 kandi ntibazigwe baramanuka i Bujumbura bagende ku ntimwatubwiye ko ari gufyonda aha twarakwiragi badodore batanga umutahe ejo hirya yejo aho basohoka batabona iyo baje bace bahabona akazi muri Kibonobono karaboneka bisigura yuko ujya muntu yibera ahantu hakure amaze kugenda agashiramo umutahe nimba ari mu ntara kanaka gaca yiraramira hazogera igihe mu mukenere turamukenera kubera ubugirigiri bugira babiri yego hama turazi yuko koperative ibigizwe n'ibikorwa byinshi bitandukanye kiretse kwakira abanywanyi n'imitahe yabo ibindi bintu muca mukora nibiki rero kugira ngo twumve iterambere aho rihagaze nico gituma nari natumiriye abantu dukora byinshi cyane kandi iyo tuja ni harehare tuzokorana byinshi washobora kumbwira ati icambere ubwa mbere ubuye nariko ndakubwira ibijanye no kwajisa abanywanyi icya kabiri turakora amavuta y'Ikibonobono no kuvuga amavuta zimvye cyane turahingura amavuta uvuze ngo azimvye umuntu yumvise ngo ikintu kizimvye wotubwira urugero n'igiciro kugira twumve ko ivyo bintu bizimvye koko mvuze ikintu kizimvye hanini nahubwo nashaka kubabwira agaciro k'ico kintu agaciro k'Ikibonobono rero kirazimvye atari gutera ubwoba ko bizimvye tutazobigura tuzobigira gute ariko mbwa ko ivyo turimwo bitanga umusaruro bifise agaciro iriti rimwe rero y'amavuta y'Ikinobonobo je nayahinguye neza kumwe nawe turi kumwe hama tukatanga raporo tukazana kuri biro nza numva bavuze ati hajya murazi neza yuko iriti yo tuyigurisha $240,000 ibihumbi amajana 240 by'amarundi ayo mavuta iriti y'ibihumbi amajana 240 nibaza yuko mu bintu by'amavuta bigugwa hirya no hino ku isi yoba ari mu mavuta azimvye samavuta yonye shaka ufate n'imivinyo n'imivinyo si yose igugwa ayo mahera n'imivinyo si yose igugwa ayo mafaranga usanga ari yayindi y'agaciro nyene rero nca numva yuko iterambere rishoboka kubera muba muri ko murakora ikintu kizimvye murahinguye amavuta murayazanye murayadandaje ikindi muca muhingura n'igiki hari n'ibindi turakora amasabuni yo mu Kibonobono oya kubera ntitwofata iritiro y'amajana 240 ngo tuyikoremwe amasabuni y'igihumbi twoba turiko twisubiza inyuma ariko turakora amasabuni ku buryo intego yacu ari yuko umukiriya ari we yunguka tumenyereye hunguka abadandaza ariko ubu muri Kibonobono dushaka yuko hunguka umukiriya ujya yaje agiye gukonsoma aba ari we yunguka niyo mpamvu iyo sabuni tuvuga ikorerwa muri Kibonobono niyo ya mbere mu Burundi bwose izimbutse canke nini kandi inayizewe wanashimye kuko ikoranywe n'urukundo dushaka yuko abarundi tubaho turyohewe niyo ntego yacu ukigeza ngaho nyene umaze guhingura amavuta y'Ikibonobono ivyo ni Kibonobono birumvikana ugahingura n'isabune yo mu kigazi mu muse urumva nikindi kintu butangiye guhingura nca numva neza yuko nibindi bintu byo kwiteza imbere mushobora kubikora abarundi natwe dukeneye ibintu biduteza imbere nakama kaherero wotera buri wese kugira ngo aze yifatanye na koperative Kibonobono je notera kamo abantu biyumvira gukora bashaka kandi gutera imbere ko boza twifatikanye n'abandi biciye muri koperative y'abarimyi b'Ikibonobono abarundi barayamaze bati nyamwigendako ntarimira impeshi ubwo rero birabereye yuko twokwiyunga tukaba beshi hama hariho umutama twaganiriye aho arambwira ngo inkwi zibaye nyinshi ngo ziremesha umuriro bivuze rero yuko tugiye hamwe tukaba beshi ku noti ya 10-12 turava guhingura amasabuni n'amavuta tugakora n'ibindi byinshi cyane kuko birashoboka rero ndatumiriye cyane rwaruka bimwe naherako
eka ndetse n'abakuze bo baramaze kuba bamaze imyaka myinshi babona bati mu buzima umuntu aba akeneye kurya, aba akeneye kubaho neza. Rero namwe ndabatumirira abantu bakuze gutegekaniriza kazoza abana banyu, abuzukuru n'abuzukuruza, kwipfuriza iciza igihugu cabibarutse mu guterera mu migambi y'iterambere, na cane cane imigambi itanguzwa n'urwaruka nka Kibonobono. Murakoze cyane Policarpe kuba muduhaye no mwanya wose mukadusigurira ibiriko birabera muri koperative Kibonobono. Turabashimiye bimwe by'umwihariko. Inyuma ya kamera yari Desire Konate nkuko musanzwe mubimenyereye wo kuri Kibonobono Media. Hanyuma amasanamu muriko murabona y'umuntu mwiza cyane twababwiye ko ari Policarpe, turanamukengurukiye cyane. Kuri wewe rero utaraja muri koperative Kibonobono ni akanya ko kugutumira kugira ngo uze wifatanye n'abandi mu iterambere ridakumira rya bose. Ikindi kandi nimba utarafyonda kuri subscribe hano kuri no channel yifyondeko kugira ngo buri kiganiro cyose kizohora gicako kigushikire atankomanzi. N'ikindi kandi ushire ku gakengeri kugira ngo buri kiganiro cyose imbere yuko tugishirako canke tumaze kugishirako ucuronka notification. Mwarahezagiwe mugira ibihe byiza kuri twese.